le bruit uzogende mu kinama urabe amantu z'amastudio hari imiziki bavuza ukuntu usanga ari kuri volume maximale mugabo ugikiriri bajya bavuga bati ibyo by'urwamo ntabyo dukeneye mugabo mu kinama bagira urwamo kugira ngo ingorane bafise bazirenze urwamo bazibagire ni naho usanga hari n'amashengero nabije amashengero menshi bagomba kubwira ngo uje mu ijuru ngo atora igitangaza tora visa tora umwana tora iki donc ajya amayigwiza aba menshi kubera baba bagomba yuko umuntu nimba yiriwe ubusa mugabo abwirirwa no kwizera yuko bukeye atariko bizobandanya donc il y a le bruit il y a les églises izo ni sinye zibiri sinye ya gatatu harimwo no kutagira programme umuntu akazinduka yahura n'uwundi bahuriye muri ville bose bagaca birirwa ni signe de sous-développement nta agenda nta programme umuntu ava muhira juste pour partir yahura n'uwundi ndakugurira icupa donc ingo aho haca hazamwo rero n'ikindi cuko umuntu ubona ko ari disponible tout le temps nimba ubona umuntu umuhamagara minuit 2h du matin mu gitondo kumugora akaguma kubwira ati ndi disponible ça c'est un signe qui ne trompe pas ko uwo muntu ari mu bantu sous-développé c'est un pays sous-développé c'est une zone ni communauté ni société sous-développé kuko abantu bafise umwanya alors que ailleurs time is money urumva umuntu nta mwanya afise ubonye abantu bose bafise umwanya tugende kwiruka tugende mu manza tugende muri ibi tugende muri ugasanga abantu bamafise umwanya komesi ari ico bakora ça c'est un signe qui ne trompe pas que ari une société ni communauté ikeye icanyuma pour kugira sinda gutwara umwanya munini cyane cyenda kurushe ni les couleurs uzobona umuntu akubaka nk'inzu agashira ko nk'amakurere 60 iyo portail ugasanga iri kwibara rya jaune rya rouge rya verte ou ceci haje byerekana yuko umuntu ataramenya ingene acagura ntaramenya icakunda ça beaucoup de ramifications parce que uzoraba n'umuntu w'umuvumvyi ntagira icanywa urabwo uti hari ngo nzanira tihari royale ngo nzanira tihari ref ngo nzanira tihari ntozeye baju nzanira hari beshu nzanira hari ugwagwa hari primus hari kinini hari gitoya donc ari plastique il consomme tout il tire sur tout ce qui bouge il consomme icabonye cyose ivyo n'amasigne de sous-développement sino umuntu développé aje kubwira ati je nywa primus gusa kibuze habura urwango ndaza aho nja kukinywa jewe nywa amazi gusa kibuze habura urwango et personne ne va t'envouloir ngo mbe kutanywa saucisses ça sont des signes de mbe kutanywa saucisses ça sont des signes de sous-développement qui ne trompent pas la liste est longue mais juste pour vous montrer que le fait yuko abantu baba préoccupé naka abanyina naka yaduze il suffit yuko ugenda mu rupangu rw'abantu hari abantu benshi bakenye uje wumva ngo naka ngo yazanye kamyonete yazanye abashitsi yazanye inkoko yazanye amakara yari inyama parce que ils sont pauvres ils sont là pour compter ils sont là pour voir donc ikicabaye normalement les enquêtes nk'izo bazihembego ngo bo bazikora parce que nta kindi bafise nta kindi bakora ino fonke konte imodoka yarenganye umuntu yaje wari inyama watetse ifiriti voilà byukuri uyu muntu arabivuze neza cyane byukuri uyu muntu yari yagerageje byukuri aradetaya arashiramo amadetaye akomakomeye kugira ngo ushobore kumva aya masinye canke ibimenyetso biranga ubukene. Ubukene turazi yuko ari ikintu kibi cyane gose, ubukene ni ingwara mbi cyane gose. Namambwira abantu yuko ubukene burya bwica gusumba za sida, bwica gusumba za diabete, bwica gusumba izindi ngwara zose mbi twama twibaza yuko zica abantu benshi. Ubukene bwica gusumba ikiza, ugasanga burishe abantu benshi. Mbere ubukene burashobora kwica na toute une generation, ugasanga abantu baragiye kubera iki? Kubera ubukene. Kuko ubukene kubisanzwe ukuntu bwataka umuntu, iyo ubukene buguteye bugutera mu mufuko, bukongera bukagutera no mu vyiyumviro.
egome mu mufuko nta mafaranga usanga ufise, ariko n'ivyiyumviro vy'umuntu usanga biri hasi, usanga ari bitoyi cyane, ugasanga ubwo bukene bwamwiziziye, ugasanga ubwo bukene by'ukuri bwamufashe mu mizi. Mwavyumvise? Mwumvise yuko urwamo ruba ahantu hari ubukene, muramaze kubibona. Ndibaza yuko abantu benshi mumaze kugenda ahantu mu mabanki, muri banke n'ahantu ushobora kugenda, ariko muramaze kubona yuko atagwamo ruri muri banke. Byumvikana yuko amafaranga n'urwamo ntibijana, ni ibintu bibiri bitandukanye. Muri banke nta gwamo ruriyo, cyo kimwe no muri ajya amakartier ari chic, amakartier meza usanga atagwamo rurimo. Byumvikana yuko abantu baba hajya muri ajya amakartier baba bashaka gutuza, baba bashaka kugira ngo bagire ivyiyumviro biri sain, ivyiyumviro bimeze neza, ivyiyumviro hamwe bumva kakayaga kariko kararengana, hamwe bakagira ivyiyumviro bishobora kubafasha kugira ngo bashobore kuronka mo money. Hari urwamo urumva umuntu ashobora kwiyumvira, hari urwamo urumva umuntu ashobora kwiyumvira ivyiyumviro bishasha byoshobora kumufasha kugira ngo ashobore kugirane, ashobore kurondera muri bishasha cyangwa ashobore kugira business inshasha. Mwavyumvise? Hari urwamo imiziki, ama eglise, mwavyumvise? Kutagira program, kutagira gahunda, kutagira iyuja niyuva, umuntu akubonye hariho hose akaba ari hagutora, akaba gutwara mu byo yifuza. Ahanca niyumvira gwagwaruka kenshi usanga gwicaye kwirigara, iyo umuhamagaye ati wana ngo dusangira agacupa akacaza ariruka. Urumva iyo umuhamagaye mu kintu cyo cyose akaza ariruka, cyaba cyiza cyangwa ikibi aza ariruka kubera ari disponible, arafise umwanya. Uwo muhinga yabisiguye neza kugira ngo ashobore kwerekana izi ngaruka z'ubukene, kugira ngo ashobore kwereka ukuntu amasinye y'ubukene ashobora kukugirira nabi. Mwavyumvise? Iyo umuntu akenye ntabaragira shwa, nukuvuga no mu bintu by'amacouleur, kuko ataramenya icyo ashaka, kuko ataramenya ngo ibi ni vyiza canke ni bibi, canke kuko atarinjira mu mugwi w'abatunzi kugira ngo ashobore kubona abatunzi ukuntu basiga inzu zabo, canke abatunzi amakurere baba bakunda ukuntu aba ameze. Wewe urumva agerageza kwivanga muri byose. Mwavyumvise? Hanyuma ibiyago vyiwe ni ibiyago biri cheap, ibiyago biri hasi, ibiyago bivuga abandi bantu. Ujya muntu ameze gutya, uriya muntu yari inyama, uriya muntu impene yiwe, uriya muntu aka kantu, uriya muntu uno munsi yatetse sosiso, uriya muntu uno munsi yarari ibiharage nkanje, uriya muntu abana biwe. Urumva no kuvuga yuko abafise amakuru menshi tellement que nashobora kuronka umwanya wo kwikonsantra kuri vya bindi bishobora kumugirira akamaro kugira ngo bishobore kumukura muri ubwo bukene. Ariko ubukene ni ikintu ushobora kuvamo iyo utanguye na cane kwiyitaho, iyo utanguye na cane ibikuzamwo ukagerageza ugafiltra, hakakuzamwo ivyiyumviro vyiza, hakuzamwo ibintu vyiza. Iyo utanguye n'ibikuvamwo ukagerageza ugafiltra, ukazuravuga ibintu bike bibaho, aho umuntu ashobora gutangura kugira ivyiyumviro vyiza, hanyuma gutyo umuntu agatangura agahinduka, agashobora gushika ku butunzi. Rero ndabashimiye cyane mwese mwakurikiye ino video, mwakurikiye kino kiganiro. Ndiza yuko ari kiganiro cyari cyiza, ari kiganiro gishobora kuba cyagufashije kumenya byinshi, na cyane ibi bintu bitabesha vyerekana yuko umuntu vy'ukuri ari mu bukene. Ibi ni ibintu bitabesha vyerekana yuko umuntu ari deep in poverty, agasanga uri mu bukene. Ubukene ni ikintu gishobora gukira, ni nk'indwara irashobora gukira, ariko ishobora gukira iyo ugira ugushaka, hanyuma ukagira indoto, hanyuma ukaba umuntu ameze neza, umuntu atomoye, hanyuma ugatangura kubaho nk'abatunzi, hanyuma ugahitamwo icyo ushaka gukora kugira ngo kizokujane gushika kuri bwa butunzi wifuza gushikako. Ndagushimiye cyane ko wakoze subscribe Kuziko TV, hanyuma agasanga utarabikora
ndagushimiye cyane ko ucimanuka ngaho hepfo ugaca ubikora kugira ngo tubane nawe, kugira ngo tuze turabana mu biganiro bizohora bica hano. Hanyuma wongere ugire like niwumva ivyo tuba twavuze biba byakuryoheye, hanyuma mbere ugende no mu bindi biganiro ushobore kuraba ibindi biganiro dushobora kuba twarakoze, kuko hari gihe muri ivyo bindi biganiro ushobora kumvamo ibindi biganiro byinshi bishobora kugufasha kugira ngo ushobore gushika ku butunzi cyangwa kugira ngo ushobore gushika ku iterambere ryawe. Agasanga kenshi mu byo wamuvuga harimo amafaranga, harimo business, harimo ubutunzi. Kuvuga ku bantu bashobora kuba baragize icyo bamara mu gihugu, haba iwacu canke muri Afrika muri rusangi, mbere n'ahandi, kugira bitubera akarorero natwe dushobore kubigira ko, hanyuma natwe dushobore gushika ku butunzi, natwe dushobore gushika ku iterambere, natwe dushobore gushika kuri za ndoto zacu tuba twifuza gushika ko mu buzima bwacu. Nkaba ndagushimiye cyane. Let me see you in next video. God bless you.